Ndabaramukije cyane mwebwe dusubiye guhura hamwe mu kiganiro mu pupu ijwi risemerera ry'icabo na ca Kristo. Nukuri nari numva nshaka kubasangiza ivyo ijambo ryagumye rindugamwo mumbabariraho ndi ni mwibarabara. Urumva twemerere muhemu nukuri adufatira hashaka akora ivyo ashaka umwanya ashakiye ko wose. Urumva igihe vyaje nuko nari ku kazi ndavuga okay reka basi ndavyandika natevye ndavyandika. Ni naco gituma n'ubu ndibaza n'igipapuro nagifashe kugira ahengiki kugira nukuri nsome nsubiremwo ivyo navyagumye bindugamwo kandi ndemera yuko ko nka kurya vyanditswe muri Joël 2 ko hariho igihe mwemu azo ikini cyagihe mwemu aza akatuza ko umwanya wose akatuza ko ari muri byinshi akatuza ko hamwe wumva nyene umwanya wari wo wose aho uri hose abo muri kumwe hose wumva nyene cyo uzura mwumva ariko arakuyagisha. Urumva rero ngenda babwire gato ivyanduzemwo numvise nagumye numva ibintu biguma byimviro binduga mu mutima aho numvise nemejwe ngo Yezu Kristu ariko arategura umugeni wiwe. Haleluya. Haca hanzamwo ijambo ryanditswe muri Matayo 25 igice ca mbere gushika kuri ca 13 muravyisomera muhira. Urumva nagumye numva rero aya majambo ari yaguma ndugamwe reka ngerageze ndayasome kubera no havasanga sinoni bagiye. Numvise rero havuga muri jewe ngo Yesu Kristu ntazoza gutora abiyita abakristu ariko azoza gutwara abo wenyene yitira abakristu abo wenyene yitira Kristu. Haleluya. Ngo apana ntazoza gutora abiyitira izina ryiwe ariko abo wenyene yitira izina ryiwe. Murumva niwe adukalifya niwe aducagura sitwe twicagura. Urumva nimwasoma ico gisomwa cyo muri Matayo 25 igice ca mbere gushika kuri 13 muraza gutahura yuko hariho bajya ngo bigeme sinzi ngene bavuga ngo les vierges. Umva nukuvuga deja uba wagerageje wabaye wagize uko abandi bashi batagira mugabo ngo hari muri abo nyene harimwo abazi ubwenge hari abari pure niko novuga abari sage hakaba naho nabari bihenze. Urumva Imana rero ngo nizoza kurabira ivyo twebwe twiyita ico twebwe twibaza ibiboneka ivyo twebwe twiyitirira ariko ivyo iyo nyene itwiyitirira. Haleluya. Ngo ntizoza ngo Yesu Kristo ntazoza gutora abatura canke abi yaturirako izina ryiwe gusa ariko abo wenyene yaturako izina ryiwe. Mugume muvyibuka Yesu Kristu tugume turondera yuko Yesu Kristu atwita izina ryiwe. Ico nkundira ikirundi nuko ari kirimi numva ndakunda ko tuvuga ngo Yesu Kristu kandi twebwe abamukurika tukita ngo turi abakristu. Ubu numva twavuga turi abakristu turi abakristu nukuri hakujya umugore n'umugabo bagize mariage uzorabe umugore nawe acafata izina ry'umugabo kenshi ukore niko Kristo ashaka ko utwitwa nka jewe na Deje Gahoza Kristu. Urumva nawe izina ryawe Kristu. Haleluya. Urumva ngo kandi iryo zina ni wari twihera kubera araducagura kubera araraba indani muri twebwe araraba hajya tutabona hajya rero kenshi abantu turihenda dusanga twibaza ngo turiyizi dusanga tuzi ngo turazi kuri ukungena umutima wacu umeze ariko hajya ataruko dushojwe na mpemu nukuri muri mu pupu tuzovuga mpemu tuvyuke tuvuga mpemu turyame tuvuga mpemu n'ivya mpemu kubera niwe novuga ngo niyo nka bague d'alliance Yesu Kristo azozaraba niwe azosangamo niwe azorabirako kugira dukalifye azoraba nukuri abo mpemu arimwo. Irindi jambo ryajemwo ryaciri kwirikira bijanye n'ivyo numvise ijambo rivuga mu mbabarire ndiko mvuga mwivugo rikanyarutsa kubera ndindiriye bus handitse ngo numvise haduga ngo Yezu Kristu ntazoza gutora ababa mu ijambo gusa muga ko azoza gutora abo ijambo ririmwo kandi rikababamwo mu mwidegemvyo. Haleluya. Urumva aha naho natahujwe yuko kuba mu ijambo
kuba mu ijambo ni kuba gusoma Bibiliya n'ukuri no kubifatira umwanya kandi ivyo ni vyiza cane kumviriza ubutumwa ego n'ukuri kumenya ijambo ry'Imana ariko ngo ntashaka abari mu ijambo gusa urumva ngo ariko ashaka ngo abari mu ijambo nabo ijambo ririmo kuko kuba mu ijambo no ko ijambo ritubamwo nuko rero duca tuba umwe na Kristo. Haleluya. Urumva tukaba natwe tugaca twitwa ijambo. Ni mariage koko. Akugiye yavuze muri Yohana 16 igice ca 4 nihenze ngo ni mwa muri jewe nanizoba muri mwebwe. Ashaka tubumwe. Hama irindi nayo yari yuko ngo kuba mu mwidegemvyo ni hamwe tureka MPWEMU yera wa Kristo. Aba ari we aza gufata ikibanza cyose aba ari waganza muri twebwe aba ari we aza kudoma ko ibitegerezwa guhinduka kandi tukamwemerera kandi tukamugamburukira niyo biba bigoye niyo ari ibintu bitunaniye mugabo ngo numufasha ngo nico bituma Yezu Kristu yamudusigiye nk'umufasha nk'umuhoza atwigisha nk'umwigisha nk'uza kudufata ukuboko urumva rero ko ubu hageze umwanya wo guha ikibanza MPWEMU yo guha ikibanza MPWEMU yera aze atwoze basha aze atunyukure aze adusiga amavuta aze adukalifier pour être kugira tube n'ukuri abo Kristo yita izina ryiwe azosanga mu izina ryawe azosanga mu MPWEMU yewe maze ku munsi w'ubugeni tuzobe abajana nawe tuzosigara inyuma n'ukuri ndabahezagiye cane umva munyemerere nzoza ndabasangiza kunyene uhariyo kimwe nzobana bizoba bipanze ariko indi kizoba bipanze nuko kwidegemvya kwa MPWEMU kandi tugerageze tuvyakira uko nyene Imana rero ikinyagishirize MPWEMU akunyagishiriza akumbwirire ico agomba kukudomako ico ashaka ariko aravuga ati ndeka ndagikore canke ico ariko aragusaba bikugoye kugikora kubera wumva umenga inguvu zawe biranse genda ugikore musabe agufashe yagusavye umwemerere gusa nawe umugamburukire. Haleluya. Ndabakunda cyane Imana ibahezagire.